Yes, my people. iOS launcher. Search apps, edit box. Yes, Double my tap people. and hold to long press. Edit options available. Use swipe up then right to view. Yeah, my people. Murabona bino bintu nyene muriko muravyumva. Ekra ibiri block. Telefone yose ibiri block. Nta kintu na kimwe ushobora gukora. Rero aka kantu abantu benshi baguma bakambaza. Karakunda gufata amatelefone y'ubwoko bwose, amatekeno, amasamsung, aka nta namwe kimiriwe. Nico cigwa rero c'ubwenge nje nguno munsi dusangire kuri no chaîne yacu Itonera Live Studio Bugenyuzi. Nkaba ngarutse kugira ngo ndabeka ingene ushaka kukikuriramo kuko urumva ko ari akantu kahatari aho ufyonze hose ikigutuka telefone aho ukoze hose ikigutuka muraraba. Settings in grid 38 rows 4 columns. Light. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Actions available. Use swipe up then right to view. Calculator. Double drive. Double camera. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Actions available. Use swipe up then right to view. Donc bino bintu urumva byase nyene ko nkora n'ikintu na kimwe byanse byanyankiye pe no kuvuga iki wewe ushaka kuba uri mushasha bino bintu bitari bwakubeko ushima Imana. Home screen 1 of 2. Search. Double tap and hold to long press. Actions available. Use swipe up then right to view. No Controls. murabona ha Links. Headings. Paragraph. sinshobora gukora Word. n'ikintu na kimwe byase nyene byase. Links. Heading. Paragraph. Words. So ikintu rero cyo gukora si kindi wowe nkurikirana gushika impera ya video ukaba uri mushasha rero kugira ngo ndakwereke ingene ukuramo ino code wowe nyimba mitarakubako nkurikirana gushika impera ya video ubone bino bintu bikuramo kuko umugenzi wawe bizomubako umubanyi wawe bizomubako none mvuze umufashije iki wamuraraba video za New Life Studio Bugenyuzi mugabo ukaba utashoboye kubimukuriramo bino bintu. My people sometime ndabazana code nkizi muze murabikurikirana vraiment binabaye ngombwa mwandika kuko wowe no munsi hagiye biba bitarakubako ndababara mbonye umuntu ansanga inbox ngo nyereka ngo ibi nibi yashushe gose kandi atanindwi irahera ndavyigishije kandi sha nawe yama ankurikirana turi kumwe muri group iciboneka yuko ategera nkurikirana burya hajya akari mu mutwe ngo ntikabisema aha ibintu wo bikurikirana ntivyobura igihe kanaka wisanga wabikeneye urabona ibi nyene nk'iki kintu cyo iki cyama cyakenewe gose. So uko bigenda rero urafata uri hano kuri screen urafata intoke zitatu ufata intoke zitatu hanyuma ufyonda nyene hano muri vire kumba hano ugifyonze kwa kundi ucufata intoke zitatu nyene ukacu umera nk'uduza nkuko. My people biranagoye kweri ntibaza ngo gupfa gukora intoke zitatu ko bitworohera. WhatsApp business checking for new messages. Home screen 1 of 2. Nukuvuga uragerageza nyine ugafata intoke zitatu hanyuma ukaduza kurya nyine winjira mu option sawa mabona ko byakunze camera in grid 38 rows 4 columns hanyuma mu +257 kuduza 69611124 GT Intimu client wa ya phone yan J Rambonera message wa business 97 messages from 10 chats. Press select to activate. Press select and hold to long press. Actions available. Use swipe up then right to view. Message wabit. So my people, uhejeje ucugenda ukapositiona kuri application ugomba kugurura. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Actions available. Use swipe up then right to view. Hanyuma urabanza ugapointa kwa kantu nkuko upointa ko ufyonda limwe. Settings. Hanyuma rero tap to activate, double tap and hold to long press. Actions available. Use swipe up then right to view. Ucocanda declick inshuro zibiri unyarutsa. Settings. Search settings. Double tap to activate. So ucurondera ahantu handitse ibi biba biri ahantu handitse accessibility. So hari telefone usanga ubishikira ko ngaha nyene hafi nindi usanga urinda kubirondera muri micro intelligence. So nk'ubu twebwe tubironda handitse smart assistant caduza smart assistant, micro intelligence, accessibility and smart panel in list 33 items. Muri smart double tap assistant to activate. Aha nyene cadushonda inshuro zibumva urabanza ugapositionaho ukacuconda declick. Navigate up button. Smart assistant. Double tap to activate. Hanyuma murabona hano handitse accessibility nababwiye ko tubiranda muri accessibility
ca tuza dupointeho nk'uko Accessibility, screen readers, display, interaction controls, in list 4 items. hanyuma ukaca ufyonda inshuro Double zibiri tap nyene to activate. Accessibility. Navigate up button. Double tap to activate. hanyuma ucuza ukapositiona ahantu handitse talkback aka Talkback on. Speak items on screen, in list 30 items. hanyuma Double tap to activate. hanyuma ca ducana inshuro zibiri Talkback. Navigate up button. Double tap to activate. so ca tuza hano aka Use service on. Switch. Double tap to activate. ka tubanze tuje muri parametre turabe Settings, ko ariho in vyoba list biri 2 items. settings ya Double talkback tap to activate. hama ca twinjirayo nk'uko Talkback settings. Navigate up button. Double tap to activate. aha baba bariko barakwereka ivyo irya talkback nyene ikora ivy'ibloka amascreen kwicaye vyose so reka dukore rero tour ino ni declick nyene Talkback. Settings, in list 2 items. Talkback. Double tap to activate. aha turaca tuza to point aha handitse use service Use service iki on. gisata Switch out of tugikoresha list. Double tap to activate. hanyuma nca mfyonda declick aha nyene kugira ngo ndacugare Alert stop talkback. Tapping stop will stop talkback. ca tuza hano handitse stop Stop button. tubanza Double dupointeho tap to activate. urumva urabanza ugafyonda rimwe kugira upointeho hanyuma ca mfyonda declick Talkback off. yes my people murabona neza yuko code ihejeje kuvamo code irahejeje kuvamo nico cigwa c'ubwenge nabateguriye kuri uno munsi ndazi kizobagira akamaro muzoza murabona abantu benshi vyaguyemwo mubafasha. Thank you for watching.